hariho abana nigishije kuva mu mwaka wa 2 kudugu wa 3 kudugu wa 4 abo bana barakomeje barabandanya amashure bamwe bari mu Bufaransa abandi bari mu Busuwisi bagumye genda kandi baranshimiye n'ukuri ukuntu nabigishije kuko nta biharuro nabigisha ngo bareke gutora inyandiko yoyo yari yuwo mu Amerika kazi yarandika umukono wiwanje n'uyu munsi atari uko intoki zimaze gusa n'izijugumira ntiworaba n'ukuri umukono wanje usanga ari bien. Shalom shalom, Imana ihimbaze cyane ndabaramukije amahoro aho mwose yarereye papa teze muri kumwe mu kino kiganiro cy'ugwaruka gicaro ku Imamba TV. Uno muwozi usumutume dasanzwe muri kino kiganiro yidondore. Murakoze nanje ndi hano ndumutumire naje hano natumiwe na papa Teddy mu biganiro bidasanzwe ndi umutamakazi ntamubano Nora navukiye Imatana ariko mbangaha mu Cibitoki ca Bujumbura. Harakoze gose bibi ni bibi nyene bibi Nora muri kiganiro cy'ugwaruka ariyo iyo duhamagaye twose batumire nk'aba biteka abatumire baba baratanga umurimo baba baramenye umushike tugaca ahantu bo bakoze bagendeye bikatorohera. Hari jambo tuma dutangura tuma twisunga cyane mu gitabo cy'Abalewi igice c'19 umurongo wa 32 havuga ngo umuntu wese muri mwebwe azavire hasi umaze kuyenzura imvi yubaha umutama aninye byo Imana yiwe nije woraho. Rero kubona umutamakazi akiri mu gakiza akiri mu buntu bw'Imana agikunda Imana ivyo biraneze imitsima yacu nk'urungano rinyuma cyane kure yabo. Rero kuba yemeye ubutumire bwacu ramushimiye cyane. Ndagomba kumubaza mu kuva ukiri mutoya gushika uno munsi mbega wakizo ryari? Jewe natanguye gukizwa natanguye kuva muri Sunday school turi ku rusengero tugenda tuja gusenga hanyuma turabikuriramwo kugezaho nkura nkabangeze nko mu myaka 10 n'ingahe ndagenda nja ku ishuri ku Muyebe. Ngiye ku ishuri ku Muyebe turiga mugabo twama dufise ishaka ryo gusenga kugira ngo ntituzove aho hantu ku Muyebe tudatahana aka certificate kera zitwa certificate ntizari diplome kuko yari methodology manager methodology. Hanyuma twiga ibyo bikorwa turiga hanyuma twama dufise ishaka tuje gusenga tuzi ko Imana iriho kandi ari yitanga ubwenge. Turiga tugasenga twakora ibikorwa bikomeye twakoze nk'abanyeshuri umengo turacari muhira ariko twarunguruje tutaba muhira tuba turi ku ishuri turi mu ndaro. Hanyuma twaragegera ibiti by'imikaratusi twebwe twarisaturira twari dufise umukozi umwana wa pastori ari ku Muyebe witwa Rudagaza. Hanyuma ico ntokwibagira turi ngaho nyene Imana yabanye nacu ikiganza cyayo kiba hafi yacu iratuzitirira. Nta muri uko gwaruka twagiye ku Muyebe havuyeyo hari umukobwa amerewe nabi canke yagiriwe nabi twese twavuye y'amahoro. Amen. Turabishima. Hanyuma tumaze gukora rero hariho bamwe biyanduje barashurashura hanyuma baranagira n'ishari umva jewe ko baje gwakandondera nkabanza nkanka ntinzobanza gukora banze nagure urugo rwa data mbone ko harakarusho abandi bana bari nyuma yanje kuko jewe ndi imfura mu rugo kwa data.
mbone ko abandi bana bize nabo batera imbere baze basigare barateza imbere ibyo ntakoze. Hanyuma niko byagenze. Jewe nubatse mu 67. Hanyuma gusa birangora gatoya, abana b'imbere sinabaretse barapfuye. Hanyuma ndihangana, ko kwihangana rero Imana yaranyihanganishije inshikana kuco yifuza ku bana yangereye. Nibo babona naronse bashika. Amen. Amen. Hanyuma maze kubaka bamwe ntibyabanezereye rero kuko babona ati urya mukobwa isi natunze n'ibiki none biri gutya na gutya, baje babona inka y'inyana iraje iwacu. Yari inkwano rero. Hanyuma rero ubugeni bw'iwanje bwabereye ngaha, gusa ababyeyi ntibagombye ko nja kure, atakwemereye kuja kure rero ntiwagenda. Kandi batabyumvise kumwe ngo ugiye kure bizogenda gute, uzogwara, nzogusuhuza bite, nzokenera kukugemurira none. Hanyuma iby'Imana yagombye nibyo byiza, izo ngemu muzozizana nahagendwa n'imiduga muzoza. Hanyuma rero nubakiye ngahe ni Bujumbura. Ubukwe bwanje bwabereye ngahe Bujumbura. Isengero ryari harya agasengero gatoyi kari harya kwijabe kukicenda ahantu kwa Mahembe, sinzi ko sidazi mu 67 aho niho turi. Hanyuma rero ndaza ndubaka ino, nashingiwe na Pastor Ntumuzeye yarapfuye Paul Rutwe. Hanyuma rero biragenda neza, barantahira ubukwe. Mana naraherekejwe n'imiduga mu 67 aho niho turi. Hanyuma rero muri ico gihe abapasitori baranshingira intahe, baramperekeza umwana wabo. Ko gukosha hakosheje abapasitori n'abaganga bakorana n'uwari papa. Baravuga bati uyu uturazi ko atazotumara amazi, kandi n'ukuri sinabamarana maje, naho nabo bandi byagenze gutya bigacumbagira. Hanyuma barugururiwe baragira ubukwe, Imana iraduhezagira nkuko twasenze yarabyumvise. Amen. Urakoze cyane gose, abuzi nikomeye cyane bibi wacu Nora, abuzi nikomeye cyane gose ku mwana cyane umwigeme ashaka ko adukurikirana. Kuba ko yo amaze kwiga hari mu mwaka wa ryari igihe ku ishuri ku Muyebe. Ku Muyebe navuze kuva 61. 61 urundi mwari bwikukira. Ntibwikukira. Yari ku ishuri 61. Hariho 61. Aho twaciye turangiza imyaka 3 yari ikwiye. Nivyo 61 wana ukukunyene bibi ariko araharura imyaka ayi 61 uwo kuranda no muzo agiwe nuzogumungana uko nyene hari yandi nawe uzoshika uzuharura 2010 naringa nako ndakora 2000 nako ndiga nawe uzobiharura umunsi umwe. Uko imyaka igenda utarongera ko imyaka nawe ku buzima bwawe ku mwigeme cyangwa akadukurikirana kino ganiro. Nuko wumva ko bibi akavuze kumwe cyane ko yari afise inyota yuko iyo kuzosanura urugo, guteza imbere urugo rwa papa wiwe, hanyuma n'abatuye biwe nawe bakamera neza, bakagubwa neza, uko ashaka yari imfura. Wewe sinzi aho uri sinzi kuri wa kabiri wa gatatu umuryango wawe ufise umugambi ku rugo rwa uvukamo, ufise umugambi aho uvuka, umva ko ugomba kubateza imbere, ugomba gutera iteka umuryango wawe, kumwe kubateza imbere bizava ko wowe uyifata ukiga ko bibi yize. Kandi ikindi komeye cyane yavuze ko yari afise amasaha, hari ibyo gusenga bakurakurana, urafise programu yo gusenga. Nakinduka ko Daniel nabo yamuvuze yuko yari afise igihe cyo gusenga, n'abagumbye kumutega bamutegeye mu bihe vyiwe byo gusenga asanzwe afise. N'umwami wacu Yesu Yuda aje kumufata nabo bari bazananye, yari azahana musanga ko yari amenye ko magenda aho hantu.
Haleluya. Akamenyero keza mu byo gusenga kafise inyungu nyinshi ku buzima bwawe. Nubwo udafise umwanya watoje wo kwama wo gusenga wo gusoma ijambo ry'Imana wo kwaduka mino myaka ibi baravuga na uzoyibwira urungane rwawe bari nyuma yawe Yesu mu gihe azubataraza. Amen. Na uzoyibwira ukihari uzoshinga naye ubwo urungane rwawe. Kandi umva ko agize Maria aribuka n'ingene Yakowe aravyubuka n'ingene aje imiduga myinshi cyane kumurekeza yateye ku muryango yariteye iteka yateye ishengero nawe uko adukurikirana amaje make amaze kuvuga akubere icitegerezo ikomeye cyane nagama gusubira kuri bibi ico gihe hari abasore beza n'inkumi nziza ndabona ko ari mwiza nyene ugende yafiwe asa kabiri keza cyane gose ona ko ico gihe atavyorosha ubu yageze mu zabukuru afise akabimenga wisize poudre oya muri ico gihe nta bintu byo kwisiga amapudre jewe byanjemwo nta nibi byo kuraba ngo inzara zimeze gute ikintu nakora narasokoza narasokoza umushatsi neza kandi umushatsi ukaryama neza kawuhagarika kawuryamika umve modele mwabire ngaho umushatsi ukaryama ngaha hanyuma nkagira gutya ubundi nkaduza nkahafuka ntihaba inzira kawuduza ugahagarara nari n'amasoso meza mugabo umukozi w'Imana turi kumwe yavuze ngo ndi nakabiri kezo yanarirabura yari inzobe nkuko kwayo iyo abeba ni beza bebaje ari gose narirabura iyo modele muzoyingire abamama yavuze yamakuduza ibyo muzo mu bikore abamama bavyumva ngo ko yababere ico gihe n'uyose nayo babere hanyuma rero naho nubakiye umushinga ntahe wanje ntiyakunda ko nisiga bijya bintu sindabikunda ntakwirirwa ngo uri kurarondera ibi n'ibi kiretse irya sabuni ya savonor niyo twoga kandi yatuma umuntu yumvikana ko yohoze uretse kwisiga biriya ubu nari byo bakoresha rero jewe nanje naciye nkura ntabishima nkuko mengo nibyo byo kwega ingorane mu bigeme biki gihe canke byo murunganwe kwadukurikiye hanyuma mpejeje gusokoza gakenyera neza jipo mama ashananika yamaze kubaka sinagumanye jewe amajipo nari nambaye amajipo n'amakanzu igihe nari umwigisha hanyuma maze kuva mu bwigisha navuga nti nzo kwambara amajipo nambare amakanzu ari uko ndonsa akazi nsubiye ku kazi ko yari yanyemereye yuko azondonderera akazi ni Bujumbura ngakora hanyuma rero turi nibihe bigoye akazi yarakarondeye kandi baranyemereye baranzaniye ibyo nuzuza hanyuma ndabo mukenyezi maze gusama imbaye yarambereye akagorane gatoya bituma akazi ko aho bari bandindiriye mara amezi 3 ntashoboye kuja kutonda aca barampagarika bipfuye nca byose ndabivamo hanyuma ngira intege nke igihe nsamye imbanyi bigaca haba kutagomba kugenda ngo je kure ngira intege nke mu mubiri nca rero ndabivamo ibyo gukora hanyuma naho navuze ngo hari uwo nari nanse mu baje kubundisha ubwa mbere niwe yanatahiye niwe yantwaye nagomba kubuzaho nyene wamumenye gute ko ari we mu bahungu benshi ucamuturana n'ujya wasenze gute wamutuye gute rya muntu sinovuga ukuntu byagenze igikorwa c'Imana nyane nk'uko Imana yagiye ije imbere yacu iturongora nabonye ifoto yiwe yandungikiye ndavuga nti uyu muntu andungikiye ifoto n'umuntu waheye hacashiramwo n'ikete nca ndasoma iyo kete ndayisoma ntuyu tabandi bose narabanse mana nti ngira ndamwemere
araba ari uburungitse niyo batari uburungitse niyasubira kwandika iyindi kete ntizishikire. Hanyuma rero niko byagenze, yaranditse iyo kete urumva yaje izananye n'intuzeyo, yaje izananye n'ifoto yiwe. Hanyuma ati uracusubiza, ca ndamusubiza. Kera baresha neza makete n'amafoto. Hanyuma rero ya yindi igira kabiri yaje izananye n'agakado k'agasakoshi. Ndagakubitiye kwako gasakoshi ntawu bamuvyumva bahungu mukiresha utugado ni twiza. Hanyuma ndajana ndabika, haciye iminsi 3 ndabimenyesha umuvyeyi. Hanyuma ngo nubahe, ndamubwira nti hariya muri biriya bice by'Imbo ko yo nguzoja Imbo. Gusa ndabyemera kandi sinzi ko papa wawe abyemera. None mwebwe ko mwambyaye, none ko mwasohotse, none jewe nije nzoguma ngaha ndi imfura. Turabona muri umunanje arigiye kuhava nawe nyene, hari hasigaye umwaka umwe muri umunanje akarangiza. Nti muri umunanje azocaza. None umva no guma ndamurindiriye kandi ari ukurikira musazanje dukurikira. Bashaka kubyanga naho mwanga bamukunze genda kasakoshi kiwe namaze kugahagatira kada umva yatugiye munako wacugenda na mariage yabaye une asigaze twose tubitwonyene imbe ku mwanya uterangira. None ubunye wo subiza inyuma mu myaka 20 iri imbere inyuma yekintu wakora neza. Nsubije inyuma nsubije inyuma gatoya naho nyene sinopfa guhuruduka ngo ndemeye ubu. Mbanza gutohoza, noneho ngatohoza mbega hariya na hariya na hariya ubona byifashe gute na gute na gute. Ariko maze kumva nawe nyene baramushimiye ko bavuze bati wewe urahubutse kandi iyo atabingorana agapfa nukuri taco nariho mpomvye santasi impuzu nambara uko nshaka irasiyo twararonka. Muri ibyo bihe mbere abasoda barabaha ibintu ku munsi wa 4 twararonka amahera makeya yarasiyo. Hanyuma kandi kumwisho bakabahemba yari make mugabo barabahemba kandi yari n'ikimazi si ibyo ubona byinshi ari bikaratasi. Yataza agaciro. Ubunye gagabe mu gikorwa c'Imana gukora iki? Mu gikorwa c'Imana usiye mu myaka mitoya cyane ko ubunye acaririmba amaguru akimukundiye yahaza mu masengesho mu gatondo amaguru akimukundiye amaguru nagikunze ko akomeza kwibandanya mugabo iyo myaka ikiri inowe kugira ngo n'abandi bakatwikirana umve ko batakaza umwanya azogegera abanye bashikanye ne amaguru n'abaki bakikundiye bayikunda kwanyaruka. Niki kintu ukora neza nuko c'Imana nokora neza mu gikorwa c'Imana. Urumva twarasenga naho nshikiye ibikorwa by'Imana narabikoze, naho mbereye umugore nari mukuru w'abamagazinion ahariya mu Rugombero. Hanyuma ndahindukira tuja ngaha ku magara nyene ndabifasha ndabikora mu kanya gatoya barashiraho ubundi bashira muri komite ngize ndazino nshikira muri magazinion. Kandi aho mu baririmbyi sinavamwe mu basenzi nari mu migwi ngira ngo ishiki 3 mu bakenyezi mu banyeshengero no muri komite y'ishengero. Hanyuma ngeze ino ibikorwa ndabikora nukuri mu masengesho si muri burakeye si muri korale ari centrale hose numva mfise umuhamagaro cyane gikuru notera intege abariko baranyumvira nukubwira
umugambi wo gukunda ijambo ry'Imana no gukora ibikorwa by'Imana kuko nitwakora ibikorwa byacu tukiri aha mu isi byiza Imana izobishima kandi izobiduhembera ko ngo niwakora neza uzohembwa kandi uzoronka icicaro nico mpiganirwa n'ubu mvuga nti Imana uwo nsubizamo inkomezi asubira ngahaguruka ntinogutambira navuze nti nzogutambira wa Mana kugeza kuri wa munsi aho zonduza kandi wawe nibyo dukwiye guharanira ugwaruka nico ndaruhanura mubigeme cyane twebwe turakunda gukarigwa ariko tubwire kwiyubara twitwaze ijambo ry'Imana twitwaze yankota yakwemera yego ndavyakiriye nk'imburi ku buzima bwacu ugwaruka twitwaze mu ry'Imana tugira imigambi yo kunda Imana kuri Imana aha niho agakikaniro cacu no mucu ugwaruka sinzi ko hari ico wumvise umutima wawe ufata hari kimwe mu yakuganije kirenze ico mibi hari kindi kintu wobwira abako badukurikirana muri kino kiganiro nk'impanuro wasigaje nk'umuvyeyi uhanura ugwaruka ruri hano hantu ruri kwadukurikirana muri kino gihe impanuro hanura ugwaruka muri iki gihe n'igihe c'urwaruka rukunda gusamara ndabahanuye ngo bareke gusamara kandi bareke kwitwaza twa tuntu arabisha amaso ngo turaryoshe areke gusamazwa na twa dufaranga ibihumbi 5 cyane nibyo biduhuta ntibakunde kubyakira ngo barabiguhaye ngo ejo uraza hano nzogutuma hanyuma ugasanga urakorokeye ahantu hatari heza ugaca ubura ayucira nayumira abigeme bobo benshi barazi yuko arabari ku ishuri ari n'abari muhira muraraba murabe neza ku misore kandi n'imisore birabe neza ku bigeme hari umusore ahendwa n'umwigeme agasanga arakorokeye mu cyaha umwigeme nawe agahendwa n'umusore agasanga arakorokeye mu cyaha mwirinde kugenda ngo uraza ndagutume mubwirane ukuri nk'abana b'Imana nibyo byiza bibera ugwaruka hanyuma nzoca mumererwa neza mu rugo muyaga muhuza nk'abubakanye mu mpwemu no mukuri murakoze amen murakoze cyane bibi ndagushimiye kuba wemeye utumire bwacu Imana ikomeze ugire neza ikomeze guhaze kuramba imyaka 120 uzoyirenze turacabukeneye twumva impanuro zawe mwakoze dose abakwe kino ganiro mwarahizagiwe cyane urakomeza kubagira neza mu byanyu aho muri hose amen nanje ndabashimiye cyane ko mwanyiyumviriye ko mukigora mugashika ngaha ntari nshobora gushika ko muri aho nari nkwiye kubasanga ari ku rusengero ari hehe handi hanyuma mukanyiyumvirako mukantera iteka mu nteye namwe Imana ibongera umugisha iteko ibagwirize mu banyu no mu byanyu mugire amahoro n'umutekano hanyuma mu kindi gihe bishobotse nanje munsabire umugisha nze ntambuke nshike ku rusengero bya bikorwa nyene nakora ndabikore kuko nabihamagariwe ndakoze amen uravyumvishije ibayisengesho kandi arangije ko uravyumvishije akomeza gukomeze niwe wiyumure mu ngoma zishasha kuko twacabukeneye cyane mu koca Imana urwagaciro kanini cyane ingufu nizirahera Imana yakoresha abantu benshi ku myaka ikuze nabacashoboka haba bamose yasi myaka 80 gihita mu amagaro nabura cyambe cyashoboka yavuze ko yigishije mu wa kabiri mu wa mbere mu mwaka wa kabiri hanyuma ndunguruza nja mu wa gatatu mu mwaka ugira gatatu naciye nza kubaka nawe ubwiye naje kubaka nshitse mu mwaka wa kane kubera abana baguma baronka amanota meza arafise abo yigishije rero barabana bigishije baba bagihari bageze nk'ubana bigishije hariho abana nigishije kuva mu mwaka wa kabiri kudugu wa gatatu kudugu wa kane abo bana barakomeje barabandanya amashure bamwe bari mu Bufaransa abandi bari mu Busuwisi bagumye bagendagenda kandi baranshimiye n'ukuri ukuntu nabigishije kuko nta biharuro nabigisha ngo bareke gutora inyandiko yoyo yari yuwo
umwamerikakazi yarandika umukono wiwanje n'uyu munsi atari uko intoki zimaze gusa n'izijugumira ntiworaba n'ukuri umukono wanje usanga ari bien akoze mwigisha nabo bana barashimye narigishije mbere mu bana nigeze kwigisha harimo umwana w'umutwa uwo mwana w'umutwa yarumva igiharuro iwe ukwandika niwe yagiye imbere y'abandi niwe yaba uwa mbere wa kabiri akaba uwundi wa gatatu akaba uwundi ariko wewe womengo yarabona ibyo twigishijwe kumbuye nico no kongera abana barankunze ababyeyi barankunda kandi n'ukuri nakandi nari nibagiwe kubigeme nihagira umubyeyi yaguhamagara ati mwana mperekeza aha uzukunda umuherekeze narambara amakanzu akambera nkambara ijipo rikambera ariko ambwiye ati uramperekeza hanaka narafata wa mushatsi nkawuryamika kikorera igiseke wikorera bido canke amakarabiya akaba akabyikorera hanyuma ngashananeka rero kagenda ndumwigeme yikwije taseruka muri twa tujipo n'ikanzu niko kantu nari nibagiye mpanura urwaruka kubigeme cyane cyane akarimbo kakera kavuga ngo naho uzobura ingero y'ibikorwa yakoze ibizigo twangirije ko ibizigo b'imitsima yacu rero kwitaravuza ifimbi yanyu urugendo racabandanya murakoze gose amen amen.